muri benshi mukurikiranye ibiganiro vya televiziyo Heritage muciye kuri YouTube muciye kuri CANAL+, muciye kuri STARTIMES, turabashimira cyane. Kaze muri kino kiganiro mfise umutumire Regis NIMENYA, ni umuririmbyi ariko akaba asanzwe akora no mu bikorwa byo gufasha abana. Nivyo tugira tuganire ko nawe muri kano kanya. Regis, ndakuramukije. Ndabaramukije. Ego, amakuru y'iminsi? Turakomeye n'amahoro turashima. Ego. Uri umuririmbyi, uri umwanditsi, uri umumizisien. Sivyo tuza kuvuga uno munsi. Uno munsi tuza kuvugana nawe kubijanye n'igikorwa mu maze iminsi muri ko murakora cyo gufasha abana biciye mu ishyirahamwe ABBA. Mbega ABBA ni iki? ABBA ni ishyirahamwe rikorera guhanira agateka k'umwana. Ego, rero rikaba ari ishyirahamwe ryavutse mu mwaka wa 2023. Kumva ni rishasha, ni ABBA risigura abana bacu. Ego, mugabo ryandikwa nka ABBA kuya tubizi muri Bibiliya, ABBA data. Abana bacu kubera iki? Ni kubw'impamvu yuko umuntu wese yarakwiye kumva yuko bakunda kuvuga ngo umwana si umwe. Rero abana nabiwacu twese kuko kadoza kabo kempika umwe muri twebwe. Yego. Hanyuma mbega aho hariho histoire personnelle yo yaragutumye yaragukoze ko kugira ngo wiyumvire gutanguza initiative yo guharanira agateka k'abana? Ego cyane kuko ABBA ikorera mu gufasha abana batishoboye na cyane ab'imfuvyi. Rimwe turafasha n'abavyeyi babo ko hari igihe bisaba ko ufasha umuvyeyi ko hari gusanga umwana ari uruyoye udashobora kumufasha directement. Rero hari igihe bisaba gufasha n'umuvyeyi. Rero jewe histoire yanje nuko nabaye imfuvyi nkiri muto. Papa ntawe nabonye, bon yapfuye mfise imyaka mike cyane ku buryo nta souvenir mfise yiwe, ndamuzi ku mafoto. Mama nawe acapfa naho nyine mfise imyaka 11. Hari mu 2003, numva ko haciye imyaka myinshi naho nyene. Rero nyuma yaho urumva ko naguma mfise ico kintu cyo kumva ko no yita kumva ko hari ikintu uvuze. Rero ncankora numva mfise ikintu cyo guproteger abandi muri jewe. Rero mugabo ibikorwa nk'ivyo ntubijamo ngo nuko ufise umutima gusa. Ahanini harimo n'umuhamagaro kuko ubwise ku mutima n'ivyo mugabo mu nyuma Imana yabiclarifiye irambwira ko ico gikorwa inshakamo impamagarira. Yabimbwiye muri 2012. Ico gihe rero nari natanguye ishuri ana hamwe uheza ishure ngo kumva ntuzi ico ushaka kwiga. Ati nshaka iki? Si bose byama biri clair bagiheza secondaire. Rero jewe cyanumva nyene noja mu bintu byari bigezweho ico gihe. Yari gestion d'administration kuri lumière. Hama ndatangura nyene amezi ya mbere nyene Imana yangende inganiriza kuvyerekeye ico gikorwa. Hama rero cyanumva rero ndatawe ico nshaka gukora mu buzima. Niko rero guca mpindura mu 2013 cambabije guhagarika ico gisata canja kuri Hope. Niho hari ibisa n'ivyo nashaka kwiga, ari byo service social et développement communautaire. Rero ndahindura umva nahinduye kubw'igikorwa kugira ngo niyalinye ku Imana nshaka ko. Ego, Imana ishimwe ko ntabimenye ntevye cyane. Bon, mu bisanzwe simpaka ngo ube waravyigiye ko Imana iguhamagaye ibizi kubishoboye iragushiramwo iyo capacité. Mugabo ko hari hakiri kare narashoboye guhindura ndaja mu vyo numva imbere yanje hamamagarira. Ego, rero histoire ya ABBA yahereye 2012 gushika iyo ino saha. Mugabo urumva ko haciye imyaka myinshi imbere ko ntangura igikorwa.
yego hanyuma umwana mu by'ukuri akenera ibintu byinshi mubafasha gute? mu bisanzwe ko tukiri bashasha turacakora ama activité atandukanye bivanye n'amabesoin abaduhamagara tubafashe kugira fundraising ko turamaze gufasha muri iyo domaine. Mugabo ahanini ibikorwa nyezina vya ABBA ntiturabitangura neza. Ico nshaka kuzokora kimana shize ku mutima ndakizi mugabo sindashobora kugishikira kuko kirasaba uburyo kanaka. Rero nacivuga nti reka mbe ndatangura gukora ama activité mugabo nkuko muvuze mwana akenera byinshi. Ahanini rero arakenera iyo affection y'umuvyeyi, arakenera nyine kumva ko akunzwe, kumva ko afise umuryango. Rero ahanini ABBA izokorera mu ico kintu cyo gushira umwana mu muryango kanaka wundi n'ahatabarigwiwe mugabo akurire mu muryango. Yego niyo mugambi nyamukuru dufise. Yego hanyuma muramaze gukora ibikorwa bitari bike naho muvutse vuba. Yego tubwira ku bikorwa mumaze gukora naho mumaze gushigikira abo bana. Yego duhereye mu mwaka wa 2023 twaratanguye tukiri bake, turi babiri kwanza mu ntango. Turafasha mu Gatumba abana bagiye batangura ishuri hari mu kwezi kw'icenda. Mu ntango turatanga amakaye ku bana bari muri camp de déplacés yo mu Gatumba. Yego hama mu nyuma turafasha umusore nta mugore aragira mugabo afise umutima wo gufasha wo mu Rutana, benshi bashoboye kumubona. Yari afise abana 46 yaratunze. Yatwegereye atwitura adusaba yuko twamufasha gutororokanya uburyo bwo kugura amamatera. Rero icyo gihe twarabikoze kandi abantu baradushigikiye, turabishima cyane. Hama mu nyuma yaho twakoranye n'abana bo mw'ibarabara, turagira n'ikintu kuri CCF exposition y'ibintu bari bakoze kugira ngo tubafashe kuvana mu mitwe ico kintu cyo gusegerereza, kugira ngo bakora ibintu n'amaboko yabo. Twazanye abantu babigisha bakora utubracelet nk'utunambaye. Yego barabikoze kugira ngo tubahindure mentalite ingene biyumvira. Yego twaragize exposition muri IFB muri Institut Français. Nukuri twashimye ko byagenze neza. Hama ahandi twarafashije kuronsa Igitega, kuronsa amakarata yo kwivuza amafamiye imiryango 103. Rero mukaba muzi ko umuryango umwe uba ufise abana benshi, muca mugira ide y'abana twarafashije kuko urumva iyo karata yivuza ku muryango wose, umugabo n'umugore n'abana. Rero twafashe amafamiye 103. Yego turabishima. Mu nyuma rero tuza gukora hari ku munsi wahariwe isuku y'abakobwa, twafashije turaronsa ajya ama serviette hygienique yabo kugira ngo biborohere. Twarafashije abadamu nyene n'abakobwa bungaho nyene mu gisagara ca Bujumbura mbwa batishoboye. Yego kandi ico gihe twaragendeye na orphelinat national iri ngaha mwijabe, nanye turayishikiriza izo serviette. Yego hama mu misi heze twarakoze ibikorwa muri Prince Louis kwa Gasore, turatanga amakaye ku miryango ihagwariye itishoboye abayendija kugira ngo abana babo badashoboye kuja kw'ishuri. Mugabo ico gikorwa kirakurikirwa n'ikindi turiko turategura itariki 31 zo ku kwezi k'umunani, aho tuzoshikira imiryango yo mu Gisyo no mu Gitaramuka. Yego tuzoshaka turiko turaterereza kugira ngo abantu badushigikire n'ico gikorwa kugira ngo dushobore guha akaryo abo bana
nabo baje ku ishuri. Mu bana uvuze mumaze gufasha harimo n'abana bo mwibarabara. Yego. Nibaze ko ari mu bana bafise ikibazo gihambaye uri kuraraba na leta ikaba imaze kugira ivyiyumviro vy'ingene yoshobora gukura abana mwibarabara ariko ntibavayo. Mwebwe ikibazo mukibona gute? Ikibazo bisaba ibintu bikomeye byinshi kuko bisaba encadrement, bisaba kwanza ko bahinduka mu vyiyumviro. Rero ntushobora kubabwira ku munwa hatariho ahantu bagenda hama bahindurirwe ingene biyumvira, hama bigishwe arabasubira ku ishuri bagasubira ku ishuri, arabiga imyuga bakayiga mugabo nyine akaba ari ikintu cizwe n'amastrategie nyene asanzwe ahari abandi bakoresheje mu bindi bihugu kugira ngo bagabanye ico kintu c'abana mwibarabara. Yego. Nibaza yuko ari igikorwa gikwiye kwitonderwa kuko umwana apfa kuvayo, avayo kubera yatahuye. Rero udashoboye kumutahuza ntaco uri kurakora. Yego, n'umunsi uramukurayo. Ni benshi bakunda gukura abana mwibarabara mugabo bagaca basubira mwibarabara kuko ntibatahuye impamvu bakwiye kwiyumvira akadoza kabo. Mbega nyine bajayo komo, bajayo gute? Mwaze kuba biho twuva hajyantu gute? Biratangaje yuko bajya benshi mubona bafise aho bataha. Benshi barafise imiryango, naratangaye nzi ko bose ari basanzwe baba mwibarabara mugabo warabaza umwana ugasanga arafise imuhira. Gusa ntibaba bifashe, ntibaba bafise uburyo bwo kubaho. Rero bakaca babwira bati genda rero murondere amahera yo kubaho, bakaca baza muri ville gusegerereza. Yego, mugabo hariyo n'abasanzwe baba nyene mwibarabara nabo ntibobura mugabo nasanze benshi arabataha. Yego, bava nyene mu buterere ahantu kure nyene usanga batifashe, ugasanga bababwira bati mutazanye ico gufungura nta kiboneka. Yego, nuvuga ko abana nibo abavyeyi nibo baha inshingano zo gutunga imiryango. Yego, hari nabo usanga n'abavyeyi babo bari aho nyene iruhande, ugasanga ariko asegereza hariya ufite, ugasanga bigabuye famiye yose, ugasanga yigabuye. Hari abagiye kuri boulevard, abagiye ku isoko n'ahandi. Yego. Hanyuma tugarutse kuri ivyo bikorwa nyene mwavuze harimwo igikorwa kigaruka kenshi arico gikorwa cyo gushigikira abana baja ku ishuri. Mbega ni kubera iki mushira inguvu cane kuri iyo volley? Ni kubera kazoza gahagaze nyene ku ishure kuri benshi ko muri iki gihugu. Kwanza ku isi yose udaciye ku ishure hari ukuntu udashobora kwiyumvira ibintu nyene biri ku murongo. Rero ishure riratanga indero n'ubumenyi. Rero umwana atahaciye usanga hariho ibintu byinshi bimugora mu buzima bwa misi yose, ugasanga akadoza kiwe ntikameze neza. Rero urumva ishure niyo moyen ya mbere umuntu yofasha kugira ngo abana baje ku ishuri. Yego. Turi vers la fin ya kino kiganiro, ndashaka ugire nk'akamo ushobora gutera n'abandi bantu babishoboye canke babifise ku mutima kugira bataratangura gushikira abana. Yego. Nubasaba yuko mubifata nk'ivyanyu. Twebwe twitwa ishirahamwe ryacu ryitwa abana bacu, kugira ngo umurundi wese yumve ko afise iyo responsabilité yo kurera atoba ari uwiwe, akumva ko hari ico afise aterera mu mugambi wo gutuma abana bitabwaho cyane cyane abatishoboye, imfuvyi. Yego, kuko mu gufasha niho umuntu aronkera n'umugisha kandi ni kugaragaza urukundo. Ni naco Yesu yadusigiye. Ni naco hari abantu benshi bakunda nk'ubu nkabaza nti ninde mukozi wa mbere? Ndazi ko mwese murafise umukozi w'Imana
mvuga muti naka ampezagiye no himbagwa cyane no bampezagiwe ariko hari ikintu kimwe narose nkishurirwa uwo mukozi w'Imana nyene wemera bomuzana bakazana Yesu ngaha bakavuga ati Yesu aguhezagiye canke umukozi w'Imana aguhezagiye mwese muvuga Yesu ndisubire ariko mvuga muti niko Yesu adahari reka nakadu tumushika tumuhe ishikanwa duhezagire ariko Yesu wenyine yavuze ingene mu muha directement muti gute hari abantu bamubajije muri Matayo 25 ngo bazomubaza ati none twakubonye tene ko utari uhari twari kuguha gute acavuga ati narashonje ntimwangaburira urya ari jewe rero kenshi ntitwitahura gutyo mugabo Yesu yatwese ingene twumuha directement ukabuhaye we ko yavuze ati jewe niho narindi ko ico kibazo ni benshi bagifise ati none ko Yesu adahari reka duhabo tubona mugabo Yesu yaduhaye yatubwiye yuko niwaha ujya ubona mu kibano niwaha ujya ubona mu ibarabara canke umuntu wese ari muri bezo ushonje unyotewe ubuzi ico yambara uzoburi kuramuha wenyene directement rero nashaka gukangurira abantu bose kwiyumvira muri ico gicapo cuko ubutanze aha umuntu afise ikibazo abahaye Imana directement rero ndisire ko mwese mushaka wese abahezagira rero mutanze umenye ko ni Yesu mwame ko muraha muzohezagirwa nkuko mubishaka yego muhezagira akantu kanyuma bizokunda yuko ubijerana na carrière y'umuziki cyane gose bizokunda cyane kuko n'abandi bose baba bafise ibintu bikorwa bitandukanye bakora hari abakozi b'Imana bafise ubundi buzi canke bafise ibindi nyene bitayeho mu miryango ama business yabo rero nanje ico ntibizombuza kabisa ntibizombuza vuba cyane ndabashikiza ibindi bikorwa ndiko ndategura by'indirimbo zo guhimbaza Imana vuba cyane mu byitege yego vuba cyane birashikira ndagushimiye yego ndabashimiye namwe mwakoze cyane kutwiyumvira no kuduha akaryo ko gupartager ico dufise ku mutima yego ndabashimire cyane namwe mwabanye natwe kuva mu ntango gushika mu mpera kino kiganiro tukirangije ngaha duhana isango mu kiganiro cy'ubutaha mubandanye muhezagirwa n'ibiganiro vya televiziyo yanyu bye bye